Shamusharamu nize kumugwa neza ku mazina yitwa Ndayahoze Prote benshi banze nk'umuririmbyi nka Prote Praise. Kuri munsi nka twategura ibidasanzwe ndi kumwe n'umukozi w'Imana Cedric Ndiwimana nk'abasengera muri Eglise Dihoshe nk'abasanzwe ndongoye umugwi Visiti. Nkuko nayivuze rero umugwi Visiti bitwa Celebration Team wateguriye conseil y'isho kibenge concert. Izo biteka iminsi n'umwe zo ku kwezi k'umunani. Intumbero y'iyo conseil ni gusha indirimbo zabo ahabona mu gushigikirwa no guhereza ibikorwa byabo no kwa amasanamu y'izo ndirimbo. Bikazoba itekimenti n'umwe zo ku kwezi k'umunani igihe cy'isaha 9 hazakoze ibimana badasanzwe ababyi badasanzwe hazoba n'urunani rw'abaririmbyi rusanzwe kamikano kare ka Mugere hazoharimo hari Macedoine Samuel Praise hazoba ministeri yitwa Niyamamare Ministry hari Mike Nzeyimana hazoba hari Inosa the best abarinzi benshi bazaye mukuru wo munsi abandi azoba bahari hazoba hari n'abakozi b'Imana basizwe amavuta nka Pasiteri Narukundo Jacqueline asanzwe arongoye iyo Eglise Dihoshe hazoba hari n'umuvuga butumwa ndasanzwe nka Apotre Tracis ndazi bizoba ari iby'ubwiza umva reko batahazi ni muri Eglise Dihoshe uduga naho bita kujya Vitali ucugenda ukadubananya uduga ucukata ugeza aho ibabaranye rigarukira ugaca ukikama ubumoso canke ibubamfu mu Kirundi naho Eglise Dihoshe izo bihari tumira mugenzi wawe atumire mugenzi we kuri iyo munsi tuze tuhahuririye twakire umugisha twese hamwe kaza kudushigikira mugira umugisha.